ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na Aloise Bigirimana. Mwaramutse Edi, turahera mu yavugwa muri Afrika. Somalia yaragirije leta Somaliland yiyonkoye ariko itemewe n'amakungu kuba yarirukanye n'inguvu abanyagihugu baharurwa mu majana baba mu gisagara kiri ku rubibe na Somalia. Ishiramwe mpuzamakungu ONU ryaragabishije ko ibi bishobora gutera icuka kibi hagati y'izo mpande zibiri. Imiryango yahunze yabwiye itorokanzo ry'amakuru ry'abafaransa AFP ko igipolisi ca Somaliland cateye abanyagihugu baba mu manuko bwa Somalia mu gasagara ka Ras Anode ni ku munsi w'Imana. Bavuze ko amazu, amaduka hamwe n'amashure vyatewe birasahurwa, bongera bapakirwa amakamyo ubutarariye atana kimwe batwaye. Abategetsi ba Somaliland bavuze ko iki gikorwa cakozwe ku mvo z'umutekano w'igihugu cabo. Igisagara ca Ras Anode kuva kera kibamwo ibihumbi by'abantu bahunze intambara mu manuko bushira uburengero bwa Somalia mu myaka iheze. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres kuri uyu munsi wa gatatu arabwira akanama ka ONU kajejwe umutekano uko Ethiopia yiherutse kwirukana ubutarariye abategetsi ndwi bayo bakorera mu gisata cyo kugarukira ku banyagihugu. Bugize kabiri mu kiringo kiri munsi y'indwi ako kanama ka ONU gakorana ku kibazo ca Ethiopia, aho leta y'umushikiranganje wa mbere Abiy Ahmed yatangaje ku itariki ya 30 y'ukwezi kw'icenda guheze ko abo bategetsi ba ONU bahawe amasaha 72 kugira bave mu gihugu. Leta yabagirije kuba barivanze mu by'igihugu no kuba baranyuruje imfashanyo zigenewe abanyagihugu hamwe n'ibikoresho byo gutumatumanako amakuru babiha abaroberi bo mu ntara ya Tigre. Abategetsi birukanywe ubutakigaruka barimo icegera c'umukuru ajejwe ivy'imfashanyo muri ONU hamwe n'ubuserukira UNICEF muri Ethiopia. Amakuru avugwa kuri Afrika kandi ubushikiranganje bwa leta z'ubumwe za Amerika bwo kwivuna abansi buragabisha ko umutekano muke ushobora kunyuka mu gihugu ca Mali. Ni mu gihe ico gihugu coshika ko ku masezerano yo gukoresha abacangiro b'Abarusiya mu gufasha mu by'umutekano no kurwanya iterabwoba. Umuvugizi w'ubwo bushikiranganje Cindy King yabwiye ijwi rya Amerika ko yihweje ivy'ishirahamwe Wagner rivuga ko rishobora kurungika abacangiro mu gihe ayo masezerano yofundikwa bishobora kuzotwara ikiguzi kinini Mali mu buryo butandukanye. Haraheze indwi zitari nke abategetsi ba Amerika n'Ubufaransa bagerageza kugondoza abategetsi ba Mali kudasinya ayo masezerano. Amakuru aca mu bimenyeshamakuru avuga ko ico gihugu kizoriha isosiyete Wagner imiliyoni 10,800 vy'amadolari buri kwezi ku bacangiro 1,000 b'Abarusiya bazomenyereza igisirikare ca Mali no gucungera umutekano w'abategetsi bakuru bakuru. Washington, ijwi rya Amerika. Muyavugwa hanze ya Afrika, umuhanuzi muri perezidansi ya Amerika mu bijanye n'umutekano Jake Sullivan arabonanira mu Busuwise kuri wa gatatu n'umushikiranganje w'Ubushinwa w'imigenderanire n'ayandi makungu nk'uko perezidansi ya Amerika yabivuze ejo kuwa kabiri. Umubonano hagati ya Sullivan na Yang Jiechi mu gisagara ca Zurich utunganijwe mu gihe hari icuka kibi mu bijanye n'ubudandaji hagati y'ivyo bihugu rutura ku isi. Hano muri Leta Zunze za Amerika, abategetsi muri Sena ya Amerika basavye Leta Zunze za Amerika kwiyumvira kwirukana abadiplomate b'Uburusiya barenga 300 kiretse Uburusiya buhaye ayandi maviza ambasade ya Amerika. Leta Zunze za Amerika zariyamirije ingingo y'Uburusiya yo ku itariki ya mbere y'ukwezi k'umunani ibuza ambasade ya Amerika i Moscow guhubuzi abakozi b'Abarusiya canke abava mu bindi bihugu. Ibi vyatumye Amerika ihagarika ubuzi bw'abakozi 200 bakorera Amerika mu Burusiya. Aloise Bigirimana, urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho.
mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104.3. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru tubafitiye muri iki gitondo. Uburundi, Tanzania, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Zambia bigiye gusibura imbibe zabyo mu kiyaga cya Tanganyika. Turi muri iyo ntumbero yo kuraba ukuntu twokingira amatati hagati y'ibihugu, naco gituma rero twabahujije ngaha kuvyerekeye cyane cyane Tanganyika bujyanye n'itungo rusangi. Uyu ni Fred Ngoga Gateretse ukurikirana ibijyanye n'ibikorwa byo guhoshya amakimbirane hagati y'ibihugu mu muryango wa Afurika yunze ubumwe. Rwanda, urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwategetse ko umunyapolitike Christopher Kayumba akurikiranwa afunze mu gihe cy'iminsi 30. Kiliziya Gatolika mu Burundi ivuga ko bizagorana kugira ngo abantu bakire ibikomere bafite mu gihe ubutabera butagera kuri bose babwifuza. Izo nkuru n'izindi ni mu kanya, ntimujye kure y'amaradiyo yanyu. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Rwanda, urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwategetse ko umunyapolitike Christopher Kayumba akurikiranwa afunze mu gihe cy'iminsi 30. Urukiko rwavuze ko ari bwo buryo bushoboka bwo kugira ngo atabangamira iperereza rimukorwaho. Uyu wahoze ari umwarimu muri kaminuza icyarimwe n'umushakashatsi aregwa ibyaha byo guhohotera abagore, ariko nyir'ubwite arabihakana akavuga ko byose bishingiye ku mpamvu za politike. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa. Iki cyemezo gifunga umunyapolitiki bwana Christopher Kayumba umucamanza yagifashe nyuma yo gusesengura imiburanire ku mpande zombi, niko kwanzura ko hari impamvu zikomeye zituma akekwaho icyaha cyo gusambanya ku gahato uwari umukozi wo mu rugo. Ni nyuma kandi yo kwemeza ko nta mpamvu zikomeye zatuma Kayumba akekwaho gushaka gusambanya ku gahato umwe mu banyeshuri yigishaga. Umucamanza avuga ko kuba uwo mukobwa mu 2017 yarijyanye kwa Kayumba nta gahato nk'umuntu mukuru, kuba avuga ko Kayumba yashatse kumukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato. Umucamanza yavuze ko ibyo byose ari amagambo gusa. Yavuze ko uwo yavuye kwa Kayumba ntiyagira urwego abimenyesha ngo bikorweho iperereza. Urukiko rwavuze ko n'uwari uhagarariye ishuri ry'itangazamakuru bwana Joseph Njuguna nawe yakiriye ikirego aricecekera. Gusa ku cyaha cyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato, urukiko rwavuze ko hari impamvu zikomeye zituma Kayumba akekwaho gusambanya uwari umukozi we wo mu rugo. Rwavuze ko wari ufite imyaka 23 mu mwaka wa 2012 nta bushobozi yari afite kuko yacungiraga ku mushahara Kayumba yamwishyuraga. Rukavuga ko nta n'ubushobozi yari afite bwo kujya kurega uwari umukoresha we. Umucamanza yavuze ko uretse guhakana ibyaha gusa, Kayumba atagaragaza niba hari icyapfa n'uwari umuzamu we kuko nawe ari mu babajijwe akabihamya. Kuba rero yaratanze ikirego nyuma y'imyaka 9, urukiko rusanga bikiri mu gihe cya nyacyo ku byaha bidasaza. Umucamanza avuga ko kuba Kayumba yemeza ko ari umunyapolitiki kandi wari ufite n'igitangazamakuru bwabyo byumvikana ko kumurekura yashyira igitutu ku batangabuhamya. Yategetse ko Kayumba akurikiranwa afungiwe muri gereza nkuru ya Nyarugenge iri mu nkengero z'umujyi wa Kigali Mageragere. Yibukije ko icyemezo yafatiye bwana Kayumba kijurirwa mu gihe cy'iminsi 5. Maître Jean Bosco Ntirenganya Sefu umwunganira yabwiye ijwi ry'Amerika ko nibabona kubona kopi y'icyemezo gikubiyeho imikirize y'urubanza bazahita bajurira. Ni ku nshuro ya kabiri umunyapolitiki Kayumba afungwa kuko kuva mu mpera za 2019 kugeza mu mpera za 2020 yafunzwe aregwa guteza umutekano muke ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali. Nyuma yo kujuririra igihano yahawe kuko avuga ko ntacyo urukiko rwagishingiyeho, urukiko rwajuririwe rwategetse ko icyemezo kigomba guhama uko kiri, ni nako kwandikira urukiko rukuru ngo asubirishemo urubanza ku mpamvu z'akarengane. Yafunzwe atarabona igisubizo kuri iyi ngingo. Kuva yashinga ishyaka rya politiki Rwanda's Platform for Democracy riharanira demokarasi mu Rwanda, Kayumba yumvikanye kenshi atarya umunwa mu kunenga imigenzereze y'ubutegetsi buriho mu Rwanda. Kayumba we aburana avuga ko azira ibikorwa bya politiki kandi ko yasabwe kubireka akabyanga. Mbere y'ifungwa rye habanje gufungwa bwana Jean Bosco Nkusi haciye icyumweru bagitangiza ishyaka. Uyu bari bafatanyije gushinga ishyaka ashinzwe ibikorwa by'ubukangurambaga. Urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda rukavuga ko yari mu gaco k'abajura. Bagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali. Kiliziya Gatolika mu Burundi ivuga ko bizagorana kugira ngo abantu bakiri ibikomere bafite mu gihe ubutabera butagera kuri bose babwifuza.
Kiliziya ivuga ko ifite umugambi wo gufasha kwegereza ubutabera abaturage no gushyiraho za komite zajya zibafasha kubunga mbere y'uko bajyana ibibazo byabo mu bucamanza. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eloge Wirikaneza. Iyo nama yabereye ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura yatunganijwe mu mugambi witiriwe BBB mu mfunyafunyo y'Icyongereza ufashwe mu mugongo n'igihugu c'Ubuholande. Ni umugambi uterera mu itsimbatazwa ry'ubutungane. Ku bwa Musenyeri George Bizimana umukuru w'umurwi Justice pe akaba na musenyeri wa diocese ya Ngozi mu buraruko, nta gukira ibikomere vy'indyane za kahise ka kera n'akavuba gushoboka hatabanje kuba ubutungane bwubahiriza bose. Uku niko bavyiganira amenyesha makuru bari muri iyo nama. Mu Burundi ibintu biriko birateye imbere niko novuga, bwa impingira cari ndende kubera yuko twaciye mu bintu bigoye vyinshi. Abarundi benshi bafise ibikomere rero, ivyo bikomere rero nivyo bikeneye kuvugwa, mugabo bizovugwa ari uko nyene ubwo butungane bubandanye butsimbatara ko igihe cyose abakarenganyo umuntu akarenganywa ikomere gica cimburuka kuruta. None rero novuga yuko hariho vyinshi biriko biratera bija imbere, intambwe iboneka iriko iraboneka nyene, mugabo hariho vyinshi bitarashikako na cane cane bijanye no gusubiza hamwe. Mu nyigisho zitangwa kugira abantu barekuranire mu kibano n'akarenganyo hagabanuke, harashinzwe amakomite n'imirwi y'abantu itatura amatati imbere y'uko ajanwa muri za sentare. Nk'akarorero cyo bita la justice informelle, hirya ntahe yo kumugina. Murabona irya ntahe kumugina burya irafasha ku bintu vyinshi, igafasha abantu batase gusubiza hamwe. Mwene ivyo rero twarabishimitseko gose, turarondera mbere nabo twita abaparajuriste, abanywanisha abandi bakoresheje ubuhinga bafise. Hanyuma rero hakaba nico twita les comités locaux de gouvernance, no kuvuga abantu ku mitumba hajya ahantu ara base barondera gufatanya abategetsi n'abantu bato bato kugira ngo ibibazo abanyagihugu bafise bishobore gutorerwa umuti. Abo bategetsi nabo bategere ivyo ari byo bategere n'ingene byo vyifatana. Isekeza rikorwa n'umurwi Justice pe rimaze kwama ivyamwa mu kibano. Akarorero n'akabanyagihugu bo mu ntara ya Rwigi mu buseruko bw'u Burundi. Uyu mugabo yemeye gusaba ikigongwe umukenyezi w'iki umuvyeyi wiwe. Apfukamye asavye imbabazi Suzana girira ikigongwe guhura Suzana ndabusha guhurira umutima wanje Suzana ndasubiye ndatakambye girira imbabazi. Nyene kuzisabwa nawe yatanze imbabazi. Ubonye ko wagize ikosa kandi ukaba ucibuka yuko twahora dusangira tugaburiwe n'umuvyeyi umwe mama, ukaba wari kubishakashi kugira ngo ukore iceyi ku bantu bose twahora twiyumvira ko aribo bamwishe, jewe n'ukuri ndakugiriye ikigongwe. Umukuru w'umurwi Sever wo kunywanisha abarundi Pierre Claver Ndayicariye asanga ari iz'agaciro kanini ko abantu batagenda n'inzika ku mutima. Gusaba ikigongwe dushaka uwakoze ikibi asezeye isi, nikigume citirirwa umwana wiwe, nikigume citirirwa umukenyezi wiwe kandi igihe yayikora atamubajije, kandi ico gifasha umuryango w'uwo yakoze ikibi kikongera kikaruhura n'uwakorewe ikibi. Inama yo kuri uyu wa kabiri yari yatumiwemwo abashinga amateka n'abakenguza amateka bo mu ntara zitandukanye. Uwo mugambi urangurwa n'ishengero katolika wo kunywanisha abarundi biciye mu kugerageza kuronsa ubutungane bose watanguye mu mwaka w'2017. Eloge Urikaneza, Ijwi ry'Amerika. Mukomeje gutega amatwi radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse kandi ko buri wa gatatu guhera isaa 10 tubagezaho ikiganiro muri Isanga kibanda hanini ku buzima. Ntimuzacikwe rero, mu kanya turakomeza n'amakuru. Muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika. Ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranyo aho bitatura. Ndi hano Kampala Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye.
kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radiyo, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. Uburundi, Tanzania, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Zambia bigiye gusibura imbibe zabyo mu kiyaga cya Tanganyika. Abahagarariye ibyo bihugu uko ari 4 bahuriye i Bujumbura mu Burundi kwiga kuri icyo kibazo. Umuryango w'Ubumwe bwa Afurika wahuje ibyo bihugu uravuga ko ibyo biri mu rwego rwo kurangiza impaka zikunze kugaragara kubera imipaka itagaragara neza. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Pierre Claver niyo nkuru. Ikiyaga ca Tanganyika kirakunze kwadukamwo amatati afatiye ku mbibe z'ibihugu 4 bihuriye kuri ico kiyaga. Ivyo navyo no Burundi, Tanzania, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Zambia. Kugira ayo matata arangire burundu, ishirahamwe ry'Ubumwe bwa Afurika ryatunganije inama y'abahinga y'imisi 4 i Bujumbura ifise intumbero yo gusibura imipaka ku buhinga bwa none mu kiyaga ca Tanganyika. Fred Ngoga Gateretse ajejwe imigambi y'imbibe mishame y'Ubumwe bwa Afurika yabibwiye abamenyesha makuru muri iyo nama iri kubera i Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Turi muri iyo ntumbero yo kuraba ukuntu twokingira amatati hagati y'ibihugu, naco gituma rero twabahujije ngaha kuvyerekeye cyane Tanganyika bujyanye ni itungo rusangi, ni itungo ririmo ibintu byinshi cyane gose. Rero twariko turagomba kuraba ukuntu twohuza ibyo bihugu hakiri kare kugira ngo ntazogira amatati mu misiza. Ngira nkuko mubizi muri Afrika ubunye twarumvikanye ngene tuzogirana rudandazwa, kandi nkuko mubizi Uburundi buheruka gusinya ivyo amadokuma. Ico twagerageza kurondera rero no kugira ngo abanyafrika babimenye, turabe n'ukuntu muri Afrika abantu bogenda bakizana batarinze kugira ingorane. Mugabo ibyo byose bihera hehe? Bihera mu kumenya imbibe aho ziri n'ukuntu ibihugu bikorana kugira ngo imbibe ntizibe zikoreshwa mu matati, ahubwo zibe ikiraro cyo kwiteza imbere. Akararo ka hafi k'ayo matati nako mu kwezi guheze aho abasirikare 2 b'igihugu ca Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bicwa n'inzego z'umutekano z'u Burundi zicungera amazi mu bumanuko bw'igihugu mu ntara ya Rumonge. Izo mpande zibiri zatsiguye ko kwabaye ukwihenda, abakongomani bakaja bukuru bibe batabizi, abarundi nabo bitiranya abakongomani n'abagizi ba nabi, gutyo barivuna. Iri Defense ya Barurema atwara umugwi wo mu biro vy'umukuru w'igihugu ujejwe imbibe z'u Burundi yezeye ko iyo mipaka niyasibugwa ku buhinga bugezweho izo ngorane zitazosubira kwibonekeza. Murabona ku isi hoho urashobora kujabuka ukabona ko ari umutumba canke ari amazi canke hari igiti canke ikindi kintu cerekana kigaragaza umupaka, ariko mu gihe cy'Tanganyika umuntu amaze gushikayo ntashobora kumenya ati umupaka w'igihugu n'uyundi ucaha. Hariho rero ubuhinga bwa none bugezweho, digitalisation de la frontière, ku buryo bw'uko umwene gihugu wa Kongo ari mu kiyaga ca Tanganyika gashobora kumwereka yuko yamaze kujabuka mu mazi y'u Burundi canke ari mu mazi ya Tanzania. Biteza kwirinda rero yuko abantu bashobora kuvuga ngo bavogereye bakanaka canke umunyagihugu yarenze umupaka atabizi, ata kintu kiriwe kiratera ingorane. Igihugu kibanye n'ikindi tubanye neza mu mahoro n'umutekano, niyo nyungu umurundi ashobora kuronka. Ahandi yakiri kibazo c'umupaka w'u Burundi ni ku gasozi Sabanegwa kari ku ruzi Kanyaru ahahurira komine Mwumba mu buraruko bw'u Burundi mu ntara ya Ngozi n'akarere ka Gisagara mu manuko bw'u Rwanda mu ntara y'Amajepfo. Impare z'ako gasozi kameze nk'izinga gakikijwe n'amazi ya Kanyaru ziri mu mugwi ujejwe imbibe uhuza ivyo bihugu bibiri. Ubumwe bwa Afurika bwerekana ko amatati nk'ayo amaze kuba umurengera mu bihugu vya Afurika kubera imbibe zidasibuye neza. Muravye mu bihugu vyinshi vyo muri Afurika hamaze igihe hibonekeza ingorane ku vyerekeye imbibe, kubera icyambere na mbere urabona imbibe ukuntu zaciwe zitisunze abantu baba kuri izo mbibe, kenshi ntizaciwe na neza wanashaka. Ubu nk'ubu nobabwira yuko ari ibice 35 gusa muri Afurika z'imbibe zaciwe. Mwiyumvire namwe, ni ukuvuga yuko fise nk'amatati yashika nk'ijana muri Afurika y'ivyerekeye imbibe. Uhajemo ibintu bakagibihe, ubu rero kenshi urasanga abantu bapfa tongo, bapfa ibintu vyerekeye imbibe cyane gose. Imipaka hafi nka yose muri Afurika imaze imyaka irenga 50 nk'uko Ubumwe bwa Afurika buvyerekana. Iryo shirahamwe rihamagarira ibihugu bigifise amatati kudatana mu mitwe, ahubwo kwitura iryo shirahamwe kugira ngo ribibere nk'umuhuza.
Pierre Claver Nkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika. Tuve mu Burundi tunyarukire muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahavugwa abakozi batatu b'ishyirahamwe mpuzamahanga ryita ku buzima International Medical Corps bashimuswe n'abantu bitwaje intwaro ahitwa Kakela mu ntara Kivu y'Epfo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri mu mujyi wa Uvira. Mu kiganiro yagiranye n'Ijwi ry'Amerika ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri, Bwana Mutubila Kawaya Eme yavuze yuko ari abakozi batatu b'ishyirahamwe rya International Medical Corps bashimuswe n'abantu bitwaje imbunda babajyana ahantu hataramenyekana. Uyu muyobozi avuga ko abo bakozi bari bavuye Ibaraka bajyanye imiti ku kigo nderabuzima cya Rumanya, Abala na Kanguri biri muri teritwari ya Fizi. Bageze hagati ya Malindi na Fizi Centre barashimutwa. Aya makuru y'ishimutwa ry'aba bakozi yemezwa n'inzego za gisirikare zikorera muri sous-secteur opérationnel ikorera Fizi, aho zivuga yuko ari abasirikare bagiye guhiga abantu bashimusa abo bakozi ba International Medical Corps bashimutiwe Kakela. Twagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'ishyirahamwe rya International Medical Corps ntibyadukundira, ariko ku rupapuro rw'inzira aba bakozi bari bafite ordre de mission yabo yasigaye mu modokari bari barimo igaragaza yuko muri abo bakozi bashimuswe harimo umuyobozi umwe ndetse n'ushinzwe ubuzima hamwe n'umushoferi. Umuyobozi wa societe civile muri Baraka, Maisha Albert, yamaganye ibikorwa by'ishimutwa ry'abantu byongeye kuvuka muri Fizi. Avuga yuko atari bwo bwa mbere abantu bitwaje imbunda bashimuta abakozi bakorera amashyirahamwe akorera muri teritwari ya Fizi, kuko umwaka ushize bashimuta abakozi b'ishyirahamwe rya Médecins Sans Frontières, bashimuta abakozi b'ishyirahamwe rya IDES, bashimuta n'abakozi b'ishyirahamwe rya Norwegian Refugee Council ndetse n'abakozi ba komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi CNR. Mwomenya yuko atari muri Fizi honyine hagenda hagaragara ibikorwa byo gushimuta abantu, ahubwo no muri teritwari ya Uvira uyu muco wo gushimuta abantu wafashe indi ntera ikomeye, kuko hari abo babura abantu bashimuta bagashimuta n'inka, nyuma yaho bene zo bagatanga amafaranga ari hejuru y'idolari 3,000 kugira ngo bazibasubize. Vedaste Ngabo ku bw'Radiyo Ijwi ry'Amerika, Uvira mu ntara Kivu y'Epfo. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti zacu, tugeze kuri wa mwanya tubagezaho ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bihe byahise no mu bihe tugezemo. Ni ikiganiro twateguriwe na mugenzi wacu Thomas Kamilindi. Mwaramutse neza. Ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 10 1979, Papa Yohani Paulo wa kabiri yabaye umushumba wa Kiliziya Gatolika y'isi yose wa mbere na mbere mu mateka wageze muri Maison Blanche, ingoro ya President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Munyemerere turebere hamwe muri make cyane iby'umubano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Kiliziya Gatolika. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Papa Yohani Paulo wa kabiri yasuye Maison Blanche mu rwego rw'uruzinduko rw'iminsi 7 rwamujyanye mu mijyi 6 itandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika: Boston, New York, Philadelphia, Chicago, Des Moines na Washington DC. Nk'uko ibinyamakuru byinshi byabyanditse icyo gihe, uru ruzinduko rwabaye imwe mu nkuru zikomeye cyane zo muri uwo mwaka w'1979. Aho Yohani Paulo wa kabiri yanyuze hose yakirwaga n'imbaga y'abaturage nk'umuntu w'icyamamare ukunzwe cyane bikomeye. Ageze kuri Maison Blanche, umushumba wa Kiliziya Gatolika y'isi yose yakiriwe na President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Jimmy Carter na madamu we, guverinoma ye yose n'imbaga y'abaturage 600,000 bari bateraniye mu busitani bw'ingoro y'umukuru w'igihugu. Carter yabwiye Papa ati, urakaza neza, urisanga mu gihugu cyacu, nshuti yacu nshya. Papa yaramushubije ko yizeye ko guhura kwabo bizaba umusemburo w'amahoro ku isi, ubwumvikane mpuzamahanga n'uburenganzira bwa buri muntu ku isi aho ariho hose. Abayobozi bombi bagiranye ikiganiro mu muhezo igihe cy'isaha irenga. Nk'uko ibinyamakuru byinshi byabyanditse nabyo ku byo bavuganye, ubutumwa bwa mbere na mbere bwari buhangayikishije Papa Yohani Paulo wa kabiri, kandi yabwiye President Carter, yamusabye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakora uko ishoboye kugira ngo ifashe abagatolika bo mu bihugu byo mu burasirazuba bw'Uburayi byari byarigaruriwe n'icyahoze ari Repubulika z'Abasovieta.
abakurikiye papa yohani paul wa kabiri ku ntebe y'ubushumba nabo basuye perezida wa amerika muri maison blanche benedigito wa 16 mu 2008 ku bwa perezida george w bush na francisco mu 2015 ku bwa perezida barack obama. Uretse kuba umushumba wa kiliziya gatolika y'isi yose wa mbere na mbere wari ugeze muri maison blanche, papa yohani paul wa kabiri yarabaye uwa gatatu wari uhuye na perezida wa leta zunze ubumwe za amerika. Mbere ye papa benedigito wa 15 yabonanye na perezida woodrow wilson i vatikani mu 1919. Naho papa paulo wa gatandatu uwa mbere na mbere wari ugeze muri leta zunze ubumwe za amerika yahuye na perezida lyndon johnson mu 1965 i new york mu gihe cy'imirimo y'inama rusange ngarukamwaka y'umuryango w'abibumbye. Ijwi ry'Amerika. Kuki perezida Jimmy Carter yabwiye papa yohani paul wa kabiri ngo ni inshuti yacu nshya mu 1979? Bituruka ku miterere ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika nk'uko abahanga babisobanura. Itegeko nshinga rivuga ko leta itandukanye n'amadini. Rubanda n'inteko ishinga amategeko y'igihugu Congress babikomeyeho cyane ku buryo mu 1867 Congress yashyizeho itegeko ribuza guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika kugira abadiplomate kwa papa. Ryagumyeho kugera mu 1984, ariko impande zombi zamye zigirana umubano nubwo nawo wagiye uhindagura isura cyane. Nk'uko tubisanga ku rubuga rwa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Amerika yagiranye umubano wo mu rwego rwa konsila n'icyahoze ari leta za papa kuva mu 1797 kugera mu 1870. Kuva muri uyu mwaka w'1870 kugera mu 1984, ni ukuvuga igihe cy'imyaka 114 yose nta mubano wa diplomasi leta zunze ubumwe za amerika yari ifitanye na vatikani. Ariko abaperezida batandukanye ba amerika bagiye bohereza intumwa zabo zihariye kwa papa. Leta zunze ubumwe za amerika yemeye ubwigenge bwa vatikani ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa mbere 1944, ubwo perezida ronald reagan na papa yohani paul wa kabiri basinye amasezerano yo gushyiraho za ambasade no guhanahana abambasaderi bwa mbere na mbere. Nabwo kandi hari ababirwanyije. Urugero rw'urubanza rumwe gusa: National Council of Churches, urugaga rw'amadini y'abaporoso ku rwego rw'igihugu, na Southern Baptist Convention, urugaga rw'amadini y'ababatista mu majyepfo y'igihugu, bagiye kurega perezida Reagan mu nkiko bavuga ko icyemezo cye kinyuranyije n'itegeko nshinga. Reka twihuse cyane rero tunyarukire ku mubano w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'Ububiligi. Ni mu minsi yashize mwakomeje kugenda mubyumva mu bitangazamakuru binyuranye, yewe n'ibitangazamakuru mpuzamahanga byabigarutseho inshuro nyinshi. Ahanini rero imwe mu miryango itegamiye kuri leta, imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu, abayobozi ku giti cyabo ndetse n'abandi bose basaba guverinoma y'Ububiligi ngo guhagarika inkunga iyo ari yo yose ku gihugu cy'u Rwanda, ngo bitewe rero n'itabwa muri yombi ry'uwitwa Paul Rusesabagina. Nibutsa ko uyu mugabo afungiwe hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse mu minsi yashize urukiko ruburanisha ibyaha mpuzamahanga ndetse n'ibyambukiranya imipaka rukaba ruherutse gukatira uyu mugabo igihano kingana n'imyaka 25. Ni igihano nanone kitavuzweho rumwe kuko bamwe mu banyarwanda ahanini bagizweho ingaruka n'ibitero bitandukanye umutwe w'iterabwoba wagabye ndetse n'ubushinjacyaha bw'igihugu cy'u Rwanda bavuze ko kidakwiriye, ndetse bavuga ko bashobora no kukijuririra. Ibi byose rero ni nyuma y'uko bikomeje gusabwa n'igihugu cy'Ububiligi, bukaba bwo bwafashe umwanzuro wo kubyirengagiza maze bukomeza umubano mwiza bufitanye n'igihugu cy'u Rwanda. Ndetse rero ibi ngibi ndimo mvuga binagaragarira ku nkunga ikomeye cyane bwageneye igihugu cy'u Rwanda. Nkaba nibutsa ko rero ino nkunga yanatanzwe muri gahunda ya COVAX. Iyi rero akaba ari gahunda igamije kugoboka ibihugu bikennye birimo n'igihugu cy'u Rwanda
maze nabyo rero bikabasha kubona inkingo bityo bikihutisha igikorwa cy'ikingira. Niyo makuru meza tugiye gukomeza rero tugarukaho, ariko by'umwihariko turaza no kugaruka ku makuru meza avuga ko Minisante ikomeje gutangaza ko ubwandu bukomeje kugabanuka, bityo rero ibikorwa bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda birumvikana ko bigiye gukomeza gukomorerwa. Byose rero tubibafitiye muri no nkuru yacu irambuye. Icyo usabwa rero no kureba hasi handitse subscribe ukakanda, ubundi ukizera ko uzajya uwa mbere mu kubona inkuru zacu zitandukanye. Ni igihugu cy'Ububiligi ku buryo budasubirwaho kikaba rero cyoherereje u Rwanda doze ibihumbi hafi 200 kuko ni 1960 z'inkingo za COVID-19. Izo nkingo rero nkaba nibutsa abanyarwanda ko zagejejwe i Kigali mu ijoro ryo kuri uyu wa 4 Ukwakira 2021, zikaba rero zazanywe n'ubundi n'indege yo muri iki gihugu, ni indege ya sosiyete ya Bose Airlines, zikaba rero ari izo mu bwoko bwa AstraZeneca. Nkuko rero twe twabigarutseho dutangira no makuru yacu, izi ni inkingo zazanywe muri gahunda ya COVAX igamije kugoboka ibihugu bikennye, maze nabyo bikabasha kubona inkingo ndetse bikanihutisha ino gahunda y'ikingirwa ry'abaturage. Iyo gahunda kandi ni gahunda ikomeje kugenda ifata indi ntera, kuko nka hano mu gihugu cy'u Rwanda bitewe n'umuvuduko izi nkingo zikomeje kubonwamo ndetse n'akayabo, guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda ikomeje gushora mu kugura zino nkingo, bikaba bimaze kugaragara ko gahunda u Rwanda rwiyemeje ishobora kuzagerwaho koko. Nkaba nibutsa ko kandi iyo nkunga itanzwe na guverinoma y'igihugu cy'Ububiligi mu gihe hari hashize iminsi mikeya u Rwanda rwari rumaze kugaragariza amahanga ubugome ndetse n'ibyaha by'uwitwa Paul Rusesabagina, ndetse n'inkiko za hano mu gihugu cy'u Rwanda zikamukatira urumukwiye. Amahanga ndetse n'abayobozi batandukanye bakaba barihutiye gutangariza u Rwanda ndetse no kurusaba ko rwarekura uyu mugabo ngo bitaba ibyo umubano rufitanye n'igihugu cy'Ububiligi ukazamo agatotsi, ndetse benshi mu bayobozi bakomeye n'amahanga bakaba barasabye guverinoma y'Ububiligi ngo guhagarika inkunga iyo ari yo yose yahaga igihugu cy'u Rwanda. Ibi byose rero bikaba byirengagijwe, maze Ububiligi bukomezanya umubano mwiza n'igihugu cy'u Rwanda, ndetse mu kubigaragaza ruhitamo no gutanga ino nkunga twavuga ko ikomeye cyane, ahanini bitewe rero n'imbaraga ndetse n'ubugome bw'iki cyorezo, ndetse no gusubiza inyuma ibikorwa bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Byose byagiye bigaragazwa n'ingufu iki cyorezo gifite. Iyo nkunga kandi ikaba yabonetse mu masaha make cyane, u Rwanda rumaze kwakira indi ngana na doze 857 nabyo by'inkingo zo mu bwoko bwa AstraZeneca. Iyo rero ni inkunga rwahawe n'igihugu cy'Ubutaliyani. Inkingo rukomeje guhabwa rero ndetse n'izo rugura bikaba byitezwe ko zigomba kwihutisha umuvuduko w'ikingira. Intego rero u Rwanda rwihaye yo kuzaba rwarakingiye byibura 60% by'abaturage mu mpera z'umwaka wa 2022, iyo gahunda ikazagerwaho. Ibintu rero nanone bizanatuma ubuzima bwongera kugaruka mu gihugu, n'ubuzima bwari busanzweho mbere y'iki cyorezo cya COVID-19. Maginga ya rero nkaba nibutsa abanyarwanda ko abarenga 2,000,000 ndetse n'ibihumbi 100 bamaze guhabwa doze ya mbere y'urukingo, naho rero abarenga 1,100,600 bahawe doze ebyiri zose. Imibare y'abandura ndetse n'abahitanwa n'iki cyorezo cya COVID-19 nayo iragenda igabanuka nk'uko imibare itangwa buri munsi na Minisiteri y'Ubuzima ikomeje kubigaragaza. Minisiteri y'Ubuzima hano mu gihugu cy'u Rwanda ikaba ikomeje gutangaza ko hari intambwe yo kwishimirwa cyane n'abanyarwanda, ndetse igakomeza itangaza ko ibikorwa bigiye gukomeza gukomorerwa, ariko nanone kibutsa abaturarwanda ko batagomba kwirara, bityo rero ibintu bikaba byakongera gusubira rudubi. Ngayo nguko rero twongera kwibutsa abanyarwanda ko iki cyorezo gifite ingufu, bityo rero akaba ari ngombwa cyane gukomeza kukirinda no kukirinda abacu, twibuka gusiga intera hagati yacu,
tukaraba intoki kenshi gashoboka, twambara agapfukamunwa neza. Ikindi kandi tugakomeza gukora ingendo ziri ngombwa, ndetse n'igihe turi mu bantu tukibutsa ko ari byiza ko dukomeza gushyira mu bikorwa izi gahunda zidufasha gukomeza guhangana n'iki cyorezo. Tujye mu Rwanda, aho Minisiteri y'Uburezi yatangaje uyu munsi amanota y'ibizamini bisoza amashuri abanza n'ay'icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye. Abanyeshuri basaga 60,000 bazasibira kuko batagejeje ku manota abemerera kwimuka. Asumta Kabuyi yaduteguriye inkuru irambuye. Amanota yashyizwe ahagaragara kuri uyu wa mbere nayo abanyeshuri barangije umwaka wa 6 w'amashuri abanza n'ay'icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye. Abana bo muri ibi byiciro batsinze 20 barushije abandi bahembwe mudasobwa. Uyu ni umwe mu bahembwe bigaga mu ishuri ribanza riri Muhanga mu ntara y'Amajyepfo. Nabaye wa kane, nishimye cyane, bampembye laptop positive. Narasenze ndaniga cyane, narimo baramfasha no mu muryango baramfasha kwiga bakajya mu mwanya nkiga. Hari hashize imyaka isaga 10 umwana wese urangije icyiciro ahita yimurwa mu kindi hatarebwe mubare w'amanota yagize. Ni ikintu kitavuzweho rumwe n'abarezi ndetse n'abize kera, bavuga ko kwimura umwana udafite amanota ahagije bikurura ubunebwe mu banyeshuri. Hari n'abataratinyaga kuvuga ko usanga ariyo mpamvu abanyeshuri basigaye basoza amashuri ariko bafite ubumenyi buke. Kuri iyi nshuro Minisiteri y'Uburezi yatangaje ko yasubiye kuri iki cyemezo igendeye ku byari biherutse kuvugirwa mu mwiherero w'abayobozi bakuru b'igihugu. Uwo mwiherero wabaye muri 2018 wasabaga ko umwana wese utatsinze neza yajya asibizwa. Minisitiri w'Uburezi wa Maria Valentine akumvikanisha ko kuva ubu nta mwana uzongera kwimuka atatsinze. Abanyeshuri 44,176 barangije amashuri abanza ariko batabashije kugira amanota bemerera gukomeza mu mashuri yisumbuye, ndetse n'abanyeshuri 16,466 nabo batagize ayo manota bemerera gukomeza mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye. Aba banyeshuri ntabwo bari buhabwe ibigo nk'uko byari bisanzwe bigenda, ahubwo aba banyeshuri bazafashwa babanze bagere ku kigero kibemerera kwimukira mu bindi byiciro. Ni umwanzuro washimishije cyane abarezi batangaje ko kongera gusibiza abana bizatuma abanyeshuri bongera gukunda kwiga no kugira ishyaka. Uyu ni umwe mu barezi bigishiriza mu mujyi wa Kigali. Rwange ruhande byashimije ko abana bagiye kujya biga. Ubundi twagiraga ikibazo ko bavugaga ngo watsinda utatsinda baguha ikigo. None ubwo hajemo gusibiza abana, nkeka ko bagiye kujya bashyiramo imbaraga. Intero yari yarabaye ntakiga muzaza kunshaka nkora ikizamini kandi nzatsinda. Uyu murezi asaba abashinzwe uburezi mu Rwanda gutekereza no ku buryo gahunda yo gusibiza abanyeshuri batatsinze neza yanagera no mu bindi byiciro. Dusigaje no kurwana no gusibiza bisanzwe mu mashuri, usibye ko dusibije bose basibira. Byose abana baradobotse, noneho n'ababyeyi nabo leta kuba kuyibuza guhana abana. Ubundi disipurine yapfuye, ibintu byose byazambye. Ubwo bitangiriye hejuru, wenda uriya mwaka tubifite icyizere ko baziga bagashyiraho umwete, wenda ntibasibire cyane, ariko ubu dusibije nta nubwo twabona amashuri tubashyiramo. Amanota yasohotse kuri uyu wa mbere n'ay'ibizamini byakozwe mu kwezi kwa 7 uyu mwaka. Ibi bikaba byaragombaga kuba byarakozwe mu kwezi kwa 10 mu mwaka w'2020, ariko ntibikunde kubera icyorezo cya COVID-19. Nubwo biruko ariko Minisitiri w'Uburezi avuga ko nubwo COVID-19